kuva kuri Miss Burundi kuva de Dauphine gushika kuri Miss Popular bose bakubwiye ati ntitwigeze turonka n'amafaranga make yakugira iki ya migambi twe twarashize imbere tubishire mu ngiro. Bon, OK, beka c'est nous kunganira Royal. None wibaza yuko bipfira muri organisation. Est-ce que aba ba Miss ubwabo baba bari consciente y'ibyo baba barimwo? Ntagiye kure. Hariho nabo bemerera ijya miduga ugasanga umuduga wifotoreje mu par exemple c'était à Gitega Miss Ngoma umuduga wifotoreje mo vraiment amafoto araryoha biraryoha mugabo baca baramwaka nawe yatashe mu vraiment sinzi ko yipakije cyane nibyo nyene kandi mbwiye amakoraje cyane n'abazogenda mu myaka iza barakunda kubadekoraje cyane ngo none nka wewe ngo none nka wewe none nka wewe 2026 naturamukeneye muri 2026 uzofuma Miss Birayi baragupirikirana cyane kuyaga nawe TV tuzofuma dugutora online nje muzombwira gusa mu ntore nzoca nitotse kiranyaruka basta ya yaga nawe TV. Hello my people, what's up my people? Is me Alan again, Alan the one and the first on the world. Kajuga tuje kuzi ukuri ndi imbere yanyu kuri Yaga Nawe TV. Twamaze kugaruka muri Friday noon ikiganiro mwari umaze iminsi mutariko mararonka cyane muri Friday noon, ariko sikuvuga ngo twe twaragihevye ahubwo twari tugiye kuzana inguvu zikomeye cyane n'imiteguro cyane ikomeye cyane muri Friday noon. Tubanze tubasaba imbabazi bakunzi ba Friday noon, tubutse ko twe twabihevye ahubwo nuko tweko turategura twari mu nteguro nshasha yingene Friday noon. Murabizi muri Friday noon I'm not alone, I'm with Nina Merve Missios. Reka mbaze ndamwe ikaze ni kari muri Friday noon yuno munsi abanze ashike abaramutse. Welcome Nina. Thank you. No munsi vibe ufise irarenze mbisa. Coucou le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est Nina Merveille, vous savez. Nagarutse kandi muri Friday noon kuri Yaga Nawe TV nkuko ahejeje kubivuga mugenzanje ntitwari twicaye ntitwari twabihevye twari tugiye kurondera ingene kino kiganiro kigiye kuza kirakogwa kandi ku buryo namwebwe muzodushimira mu nyuma. Yeah. Friday noon ni kiganiro turazi ko mugikunda cyane twama tubona commentaire zanyu twa tumaze iminsi tubona abantu benshi bariko batwishyuza Friday noon vraiment turabasavye imbabazi kuko twagiye kumara iminsi tutabamenyesheje impamvu Friday noon itahari, ariko uno munsi Friday noon yagarutse kandi ije ku nguvu zidasanzwe, ije ku nguvu zikomeye cyane muri Yaga Nawe TV. Tubanze tukwibutse ukabiri mushasha ni nakora iki kora sabone hari abantu batabizi tubibutse yuko tudakoresha kandi na YouTube gusa, dufise Facebook page ya Yaga Nawe TV. Bino bintu birakaze Ego ugenda nanyerugire ko suivi hama turafise nimero ngaha nyene murazibona kuri ekra zanyu, mutwandike twashire muri group ya WhatsApp izira camwo information zigiye zitandukanye, mbese n'ibintu bikomeye cyane ibintu mutaronka ngaha kuri TV ariko muri group ya WhatsApp bihaca. Ndabibutse nakandi kantu ufise nico utuyagira ko turi muri Yaga Nawe TV nega ndabayagira namwe mukaya babivuga gute mukanyagira turayaga duhana ikiyago kiro digirago turahana ikiyago ufise ikiganiro uco duhamagara kuri zo nimero nyene ubona ngaha hama tukaca tukubwira tukapanga gahunda neza. Rero welcome again muri Friday noon. Nina ndabizi bari badukumbuye cyane kandi tubakumbuye. Reka tubibabwire ko twari tubakumbuye cyane kandi twaheje gusaba ikigongo kandi azi ko mwatubabariye n'abantu bacu batubabariye ure turagarutse ntavyo gucererwa isaha izo kwa Mariyo nyene ya Friday noon kandi ibiganiro biryoshe tous les vendredis après-midi ivyama ari ibintu bigiye kwama biryoshe cyane. Uno munsi rero tubafitiye iki kuri plateau yacu uno munsi ngaha imbere yacu tuje kuyaga kubiki tuje kuvuga kubiki ariko atredinga amakuru ameze gute. Friday noon igiye kuzokwama twabikije ko Friday noon tuzogiye kuba matuzana aba invité cyangwa tugatembera tukaja ahatandukanye tukabazana aba invité cyangwa mukagira ivyo mudusaba tuvuga uno munsi kuvuga kubimaze imisi biriko biraba cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri novuga gute twocita gute mu mico nakaranga tubishire mu go ruhara no ekote y'imico nakaranga tuje kuvuga ko bijanye na n'iterambere tuje kuvuga cyane kujanye na Miss Burundi
kubera iki mutampanuye nje kwitoza muri mizo ngira ni kwije metero ariko vraiment ndi mugufi naho nyene ku buryo ntoba nkwije metero zo kuja muri Miss Burundi usanga Ago, sinzi bon ariko abakobwa sinzi ni nk'abandi umenga twabihaye yindi ntumbero ala sivyo ugiye muri Miss Burundi uri umukobwa baba bamaze kubwira cyane yuko tu es très belle ko mpora ndabiraba n'igihe Jean haba ahagize abatoka kaza wumva ngo ne nk'uyu yagiye gute Jean uramuravye physically kandi tuba tuzi neza yuko muri Miss Burundi atari ubwiza gusa ahubwo kinini yaba ari ama projet you know ukaje usanga bariko baragaye umuntu ngo yagiye kugira iki aje nasi ko mumbwira ngo donc tubanze twibutsa abantu Miss Burundi c'est quoi ni gutora umukobwa w'uburanga cye w'ubwiza kandi aciye ubwenge ico nico novuga ati niyo objectif ya Miss Burundi no musi kuvuga kubimaze kuba nibiriko biraba nivyo tuje kubayagira ko cyane bakunzi ba Yagana TV uno musi ndibaza amajambo menshi tuzakoresha ariko tuza kudoma ko cyane so tudomeko kubigerevye tubona vyari kwiye kugenda cyangwa kubunenge bubamwo cyangwa kubyiza birimwo kugira turabe yuko twogira ico tuyagiye abakunzi bacu bayagana TV kugira akanovera ka Miss Burundi kongere kagaruke nkuko kari kera cange nkuko bivugwa turaza guhera muri kahise mu byabaye muri kahise turaza gushikana uno munsi kubiriko biraba uno munsi muri Miss Burundi 2025 bakunzi bayagana TV tubibutse yuko turiko tugeze muri novuga ati un quart de finale iruka guhera muri Miss Burundi 2025 aho bamaze gutora abakobwa 30 nibo basigaye je pense hari yabereye neza na neza mu ntara Gitega niyo yatanguye hari yabereye neza na neza Ingozi niheruka kubera mu gisagara ca Bujumbura uno munsi tuje kuvuga ingene ama classement agenda canke inuze tuje kuvuga cyane kuvyo bisunga canke ku nteguro baba bafise tuje kuvuga surtout pour les projets abakandida bo muri Miss Burundi bashira imbere tuje kuvuga impamvu tuje kurabimira hamwe impamvu hariho ama projet amwe biyemeza cangwa bashira imbere bereka abantu kugira batogwe turabira impamvu hamwe ama projet bagenda barashira imbere atariko araja mu ngiro ubwo urabona yuko atari karaja mu ngiro turavye ama projet abana bose bari muri Miss Burundi vraiment nabana baciye ubwenge nabana bashimbera ama projet uvuga vraiment ama projet ari vraiment aciye ubwenge kumva ko ari projet zimeze bon projet zubatse mukavuga ati umuntu yateguye projet si iyi projet ikora iyi projet izogira resultat nziza ariko izi projet nitiko turazibona kuri tele nitiko turazibona ziko zirakorerwa ama projet ni menshi bashikiriza meme kuva bakiri mu ma 8e de finale bose bafise ama projet gushika meme none usanga ari projet uri kurabumviriza na jiri ibifisa akazi kenshi cyane reka rero tubanze duhere muri kahise duhere ku ba Miss bamwe bagiye baratogwa turabere hamwe ama projet ba propose canke bashobora kuba baratweretse turabere hamwe ko ama projet yo barakoze canke atakoze turabere hamwe n'impamvu ama projet atakozwe canke turabere hamwe eske ni giki catumye adakogwa canke nikiye cari gukira kugira kogwe nituza kugaruka gusigura ama projet ariko tuza gusigura impamvu projet zitako zirakogwa muri rusange tuza guhera tuza kuvuga kuri Reka dukore ibiri hafi mvuze ibiri hafi aba nk'umu Miss wa yari yatowe mu mwaka uheze yari muri 2023 hari kubera ni Miss 2023-2024 murazi yuko ata Miss Burundi yatowe projet rero tuza kurabira impamvu ziko turakogwa kandi jewe ico nza gusikiriza ndibaza sinza ko bandi kure cane yaba dukurikirana impamvu novuga ati projet aba bakobwa bashira imbere zitariko zirakogwa novuga ati muri organisation yavyo ingene borganize novuga ati aya ma company uramaze kubona ko iyo Miss Burundi giribe haba harimo ama company menshi cyane ashiramo imitahe bemerera bajya abana ibintu byinshi babemerera amafaranga kuzo supportinga mu gihe cyo gukora mugabo ugiye kuraba uza gusanga nabo nyine ubwabo kuko twahereye ku ma company ariko
turaza gushika no kuri bo ku bene ama projet sinovuga yuko ari integuro idashemeye ariko ndibaza ntibitanye cyane ninga kuko ajya ama company aba yemeje gusapotinga ugiye kuvuga na Miss bamwe barakubwira ati twebwe amafaranga bayatwemereye hajya ujya munsi hajya kuri stage kuva kuri Miss Burundi kuva de Dauphine gushika kuri Miss Popular bose bakubwira ati ntitwigeze turonka n'amafaranga make yakubwira iki ya migambi twe twarashize imbere tubishire mu ngiro. Bon, ok, eka se nukunganira Royal none wibaza yuko bipfira muri organisation, est-ce que aba ba Miss ubwabo baba bari consciente y'ibyo baba barimwo canke baba bashaka visibilité ou bien ico turaza kugaruka ko turacari muri côté ya organisation donc abo babera belle d'offre donc abo supportinga zijya projet kuko hari igihe wosanga ibintu by'uko bababwiye ati turabemera amafaranga niki ari couverture kugira ngo umugirwa ushobore kugenda uko nyene tuje gusaba canke duvunira kagoye aya ma societe yemera kubashigikira arabe vy'ukuri nyimba societe yagize partenariat na Miss Burundi kagira partenariat na company ibiriko irategura Miss Burundi gihe bijya bintu bemerera bajya abana ijya migambi n'imigambi myiza cyane n'imigambi yoteza imbere ugwaruka n'imigambi yoteza imbere igihugu mugabo ugiye kuraba uza gusanga batariko barahabwa ivyo bemerera par exemple urabaza umwe canke bo biruka ati eske kubera iki imigambi mwari mwashize imbere atayo mwaranguye akubwira ati imigambi twe twashize imbere twari twemerewe gufatwa mu mugongo ariko vyahere hajya ntagiye kure hariho nabo bemerera ijya miduga ugasanga umuduga rawifotoreje mu par exemple c'était à Gitega Miss Ngoma umuduga rawifotoreje mu vraiment amafoto araryoha biraryoha mugabo baca baromwaka nawe yatashe mu vraiment sinzi ko yipakije cyane afasha akamoto shako yafasha akabajaja akamoto bwari bwije cyane ngane kugenda urumva yuko ni ya migigwa ni ya couverture vraiment mashira hamwe udukurikirana ukaba uri mwishira hamwe cyangwa ukaba uri mu bagira partenariat na Miss Burundi gerageza mwemere basi mupfume mwemera bike bishoboka hakwemerera je sais pas sinzi ko uheruka ama voyage bari babemereye bayakoze ikintu tuzogitoza ko cyane babemerera ama voyage babemereye kubarihira amashure babemerera donc kujya mwaka bamara babemerera ku voyage spacise Dubai sinda byibuka neza ariko sindi gure cyane babemereye voyage ivyo byose tugiye kubibatohoreza tusomenya yuko aba bantu babe bakoze rero twari ko tuvuga ku kijanye n'abakwiye kuba supporting ubu reka rero tugaruke kuba kandida nyezina turabe yuko by'ukuri ijya migambi si bashaka kuyishikana canke ni kugira ba propose projet zabo kugira babe eli urazi yuko nibaze yuko organisation yabo tosanga ari mbi nkuko twoba twibaza ko yoba ari mbi ko itoba itanga iyo financement kuko tuvuge nye n'umugambi ni wakeneye financement nuvuga niwe abwizwa kugira effort kugira bamuhiyo financement mbega wowe waza kuma financement utambona ndi kuri terrain voilà niko ndaza kukivuga ko niki mu bana bariko barahiganwa ubu narabikunze cyane ko narabikurikiranye byose quart de finale yose kuva Igitega Ingozi imbere ni Bujumbura hariho abana bafise des projets en termes de millions ziri en cours uyo muntu aryoshe vraiment gushigikira kuko umuntu y'umusanze ari karakora biroshe kumufata mu mugongo hageze mugabo kuzoja guhera A0 rega rigiye na ya makampani tuyateko amakosa urashobora ati ese umuntu ngira aya mafaranga yarasanzwe yicaye yari umunyeshure amafaranga azoyakoresha koko uko yabitusiguriye aho rero twoca tuvuga ko ikibazo kiri muri jury itaziraraba yuko ahubwo si jury gusa jury yoyo iri hajya iraba bidahajya ahubwo organisation harakwiye kuba organisation n'inyuma yajya amatora bakaraba yuko by'ukuri
umumisi cyangwa bajya ba Dauphine biwe cya Miss Popular ivyo biyemeje bikoraja mu ngira bakavuga ati twebwe reka turabe mugabe rega biragoye none uwo musuiva utamufinanshije nakaduga wamwemereye c'igitoro utakimuhaye rero wumva bose baba bakenera ni rero ureka tugaruke rero kuri santuka uko biri kose ni nye n'igikorwa amotiva uza gutanga amahera reka rero nico tugaruke kuri bashiki bacu abo bashiki bacu beza kandi baciye ubwenge baba ariko baritoza uruhara runini n'ugwiwanyu premièrement igihugu bakiguteye iteka ukakibe haje ubaye mu ambassadeur si wamaze ko mu ambassadeur vraiment bivive ubimérite ni occasion uburose yo guhindura ubuzima bw'iwawe na entourage kwegereye kuko zijya projet ni projet ziba zikwiye guteza imbere zigateza imbere n'igihugu rero kuba wagiye imbere nk'umukobwa mwiza kandi w'uburanga kandi aciye ubwenge bivive vraiment nibi bivyo kwifota hajya nta kintu ntibagukurikirana mu gihe projet utayikoze erega mbaba none nk'ubagufina ega nigwe navuga si bagufinashije bore bampaye two dufaranga nkaca ndaducikana hari ico byaba bitwaye rero nikiriye kimwe ni ikidukwiye kuraba akaranga mutima ka Miss Burundi nakaye bon ahandi hoho mu bindi bihugu nibaza yuko biri barabisponsoriza cyane kandi barabiha agaciro kanini yakurusha ino ariko nitwo kwigereranya n'abandi aho ntaco ariko naco biti by'iwacu buto bw'iwacu tube mu by'ukuri rero reka tugaruke ko abashiki bacu muri ko muritoza uyu mwaka mbese n'imyaka ikurikira hari bato badukurikira baze kwitoza no muri 2027 28 mu byumve ni opportunity muba murose yo kugaragaza impano zanyu kuko yo kwiteza imbere kuko wewe urose premièrement urose titre itazigera ivaho titre itazigera ivaho zokwa muri Miss ufise abantu bagira mu migambi yawe ufise abantu bagira bagufate mu mugongo abantu benshi ngaha hanze bafise ama projet meza manini ariko babuze hafata mu mugongo wewe ugira ubuntu ama kampuni akomeye igihugu ubushikirangazi bw'imico kama niki bose buhanze amaso wewe ubugira bugushikikiye bashiki bacu mushire imbere imigambi mwipfuza kuzoshira mu ngira kuko izo bateza imbere wewe ubwiwawe iteza imbere umuryango wawe iteza imbere n'igihugu kubera je ndiko ndibaza bari bakivuze eske baba bashaka visibility gusa naka misi nakaraciye muri misi hariho n'amagufata zijya projet ijya projet akaja kwisigura yayisavye umuntu atari projet yiwe vraiment atari ya projet cyane aho rero bica byanka birumvikana bizomugura gushira mu ngira fata nawe akabaga projet gato kiwawe kakurimo ko bugira ibintu bikurimo tegezo kwandika projet ikwiye quand même voilà kugira ngo ushobore gupaza kandi ntiwofata ajya amahera ngo bayaho umuntu adafite projet imeze neza ahubwo gusa nibofata ega nabonye ntitugire no dutakumikomo kuko ntituba tuzi umuntu na vision yiwe igituma aje muri Miss Burundi ntituba tuyizi ko ari visibility canke ashaka umugambi we bawufinance rero nkuko ari kurabivuga juste no gukebura ababigeme bon ibyo byarenganye ko abazitoza kandi baze barabe vraiment bashira imbere imigambi cyane ntibashira imbere visibilité kubera vraiment uri mu Miss vraiment uri muri Miss Burundi en tout cas ufise du compte twawe du réseaux sociaux twawe turaduga ufise abantu benshi bagukurikirana kandi c'est bien kubera yuko visibilité aussi compte oui bien sûr hari igihe ushaka gukenera nk'umuntu akugirira nyimba agufasha kumenyekanisha ikintu ari entreprise kanaka izi ko waciye muri Miss Burundi ufise iyo visibilité no kugirana ama partenaire n'ayandi ma entreprise bien sûr ubu ufise ni titre ubufise kandi titre uvyumvira ko byose biriko biraba Miss Burundi 2025 sinovuga ko vyinshi cyane mvuga ngo ni bibi canke iki hari ubusorobo hari bukireka nibutse n'ama société maintenant Ingo magazine niyo ifise isoko y'umwaka
bagerageze barabe vraiment jiri ifise akazi gakomeye cyane kubera jiri bwayo kuko isanzwe ifise abana baciye ubwenge kandi abana bafise projet nimwe nakubwira ni nararyohewe cyane ya Gitega nkumva abana bariko baragira ama projet ari en cours havuga ati frère c'est bon c'est ma projet ari en cours kandi ibintu bisa neza urumva yuko biryoshe n'abandi ba finance ko bakwiye gufinansa abantu bari kuri terre hama bica byoro mugabo mu nteguro twavuga tuti ntabwo Miss Burundi y'uyu mwaka ifise novuga vibe nk'izindi Miss nkandi ma saison aheze evenement ziheze nituko turabona ingene ama media ariko arabivuga ko cyane ko turabona ingene biriko bira tradinga cyane kuri rezo sociaux uza gusanga ari n'ama media ubwayo ariko aravyidogera ntibahabwa ikibanza kuko urujya surubanza bo kwimana nabonyene ama media ne karahabwa ikibanza cyane kuko ama media ashobora kuba yarashitse ku matere barakubwiye sinzi exactement kuri iyi encadre finale ngahe Bujumbura ariko barakubwira ati kuvyabereye Igitega n'Ingozi n'ahantu baba ama media atariko arafatwa kumwe uko hari ama media washanga mu kwinjira bariha ahandi ama media ugasanga ntibariha abandi donc ugasanga bariko barabuzwa gukora neza cyane ni igikorwa ciza cyane igikorwa cy'igihugu bakwiye kurekana ama media gakora kandi igikorwa ubwabo bakwiye gushiramo inguvu kaba igikorwa gifise izina rikomeye mwino misi sinzi ko ari jewe novuga ati musuze informe uri kuraraba kuri réseaux sociaux ndazinina ukwikirana réseaux sociaux cyane gose urabona yuko Miss Burundi y'umwaka ntabwo ifise inguvu cyane nta Miss Burundi zo mu yindi myaka sinovuga byinshi cyane ariko tugeze nga birakwibye tuvuze c'est bon batsezera tubasezera n'akajambo agasunika rugi bonje byose yabivuze kandi byose surtout byose yabivuze nuko nyene bimeze kuba ariyo canke kubazoza bashimbira imigambi kandi tuyibone bariko barayikora c'est ça nivyo nyene kandi mugira amakoraje cyane n'abazogenda mu myaka iza barakunda kubadikoraje cyane ngo none nka wewe ngo none nka wewe none nka wewe 2026 naturamukeneye muri 2026 uzofuma Miss Populaire baragukurikirana cyane kuyaga nawe TV tuzofuma dugutora online nje muzombwira gusa mu ntore nzoca nitotse kiranyaruka basta bakunzi bayaga nawe TV mudukurikirana muri mu bice bitandukanye by'isi abari mu burengero mu manuko mu buraruko mbere aho muri hose turabakunda cyane turavuga cyane ku cekeye Miss Burundi twavuga tuti ntabwo reka mu majambo make ngerageje ni nakubigira kubihezima ntabwo Miss Burundi y'uyu mwaka iriko iragira inguvu co kimwe n'izindi Miss ntabwo iriko tradinga cyane ngo tubibone sinovuga ko ari societe bahaye kugira itekirabigira cyangwa ushaka gusanga ariko kagobora nje kabijya kabo ushaka gusanga arakajete kabo hamatwora ko turavuga cyane kubijanye n'imigambi bashira imbere imigambi nituko turayibona ingene kiragenda nituko turabona ama projet biyemeje karaja mu ngiro twavuze byinshi kubajanye n'abemeye kufinansa turavuga kuri bene imigambi tuko turavuga kuri societe ku ma company aba yateguye Miss Burundi benshi bavyumvise hariho ivyo tutavuze hari ivyo tuzi n'ivyo tutazi ariko bibuke yuko muri Yaga Nawe TV ari kuyaga turahana ikiyago kuno munsi tubibutse yuko commentaire ico kibanza twabasigiye ni kibanza twabasigiye bakunzi bayaga nawe TV arico tuba twavuze tukace tutavuze kuri muri commentaire niho mu shora kutwibutsa cyangwa mukabwira abandi uko vyayemeze reka rero tubasezere tuzosubira muri tubibutse abashasha banze bagire sabone ikawari babibabwiye ubwa mbere hari umuntu atobaravyumva tubibutse ku bakunzi bacu n'umuryango munini wagutse wa Yaga Nawe TV turayaga turahanahana ikiyago rero ukaba uri mushasha ugashaka kwifatanya natwe muri umuryango wacu gira sabone hama kandi ibiganiro byacu muratweka ko mwabaye intéressé mu kugira like commenter n'ikibazo cyanyu ko babibabwiye kugira mutugire ibyo twokora aho mushaka ko twobakorera
bigume bimeze neza muri Friday Noon ntaco tuzobima jewe naje cyose tuzoba babwire bye ndabasezeye tuzosubira hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo